akira ya mazi nawe. Ngo se nkikwaya ngo bandenze n'ivyatsi. Igikombe menga nico kuri micombero. Nico ntayemwe amazi. Mwese ico gikombe n'ikibiti utabisha. Menga wakiriye amenyo cyangwa wakigize gute? Unesha ariko kugira kimero ko nije nabishize mu ruha. Basi turetse ibyo. Je nta birahure nagutse. Birahure nasanze bitonke. Je ndashobora kuba nariheze kurongo. Kore. Urwo rugero ngezeko. None basi we nyimba warihenze urakebuza nabo bumva ukwira. Ariko urabona nyene ko tukiberanye ngaha. Oya nawe ushika hamwe ngaya ukanganisha ujongo. Navyo kwari byo ushaka kugira. Ubasigaye mvugo. Ubasigaye mvugo ukamere ukambagara ko hejuru. Nta nisomo. Bana bo mugabo buba wihindero bamenye wari gukura. Ati reje nta dero ngira. Nuna ufise. Bana rero mbaye. Turarosi. Karibu. Karibu. Biza ni sawa je. Ego. Mbese nakubona. Karibu. Mahoro cyane. Meze neza. Ego. Karibu hano iwacu. Merci. Karibu. Murakoze. None kuta. Ni sawa? Waraduwe. Birashaho sinirose no kukubona mwishira hamwe. Matibisi bingora abana babiri biragoye. Mbere numva ariko ararira kanje kumutora. Ewe ni hatari kweli. Ni sawa bona. Sawa. Yego gumubicukira. Ewe twe tubona biza nyine. Nakweruka ke nasuko. Kama kigo. Ni sawa no. Sikayoga amata cyangwa n'ikivuguto. Ba. Cyangwa n'ivyo kubera ngo ndivyovye. Nzima kandi mbere kiwawe nta manze mbaze yayo mazi woguya ko Saga telefone. Nagasanzwe. Abana ni sawa. Cyangwa utoki twawe turarembye. Pitiro. Nakubwiye ko woga amata. Ahubwo ramushorereshera n'ibintu biragenda ndayo kunagura. Mirongo ibiri gusa ayo ni make. Kuko ntumeze. Asha nayasumbayo ntugira ikibazo. Mengaraje turanyuma uraza kumbwira. Nta kibazo. 68. 0306 niyo nyene. Okay. Aho urakoze. Sandu mwana ari ndanira nterure yo sinari bwamutware. Sheri. Nahari umugenzi wawe mumenyeranye n'umushitsi wacu. Aho mubaza kana afata umuzimana. None gufata gake. Akaye gashusho cyangwa kabaje nimbo cyuro nka shose ni sawa. Bintu gatsibira rwazi nezi sipezi koza wa mugenzi. Oya, aho nirukanze no kubera basanzwe bananzi. Bahatso no kunyima. Kuri kutsi. Tumugururi yari ngora. Ni sawa hakibaza. Sheri umuntu asigasa neza cyane utari wabirosha. Ahubwo nanjye numiwe namuheruka kera ahubwo. Kuraba natwa duhe kutwasigaye yisiga. Muryamike jute yaturangura gutera. Abakiri bato namwe gadata. Umenga yoga mata. Abakiri bato. Icyami biragoye. Ndabwicarike arica. Oya cyane. Ntagira kwicara nununa. Hafusarisha. Basi hakuru bibaza ngo nari kuhaca.
ntarazana n'akantu. Twaba dushaka ibintu no dushaka abantu. Okay. Nawe ndakuhe usangira n'umushitsi. Urazi ko atangwa nabi. Waba wamfashe neza bikore. Asha, mu bagore mvise uri wa mbere. Hariho abandi. Kugira umuryango. N'abandi gusa muri bamwe bari mu isi. Asha uriwe. Baba nta mukobwa w'umushitsi yerekane yakire. Yakire mwe muraraba ndamuryamike. Ugiye kumuryamika? Sawa. Byiza. Nasi nakubwiye yuko burya zohava asa na wewe. Burya rero abamama iyo baheruka kwibaruka wabonye ajya amaberebere. Yegera je bumviriza ingene mu. Nikivuguto n'ukuri kwa Mungu mana we. Mama bebe ngo dusangire reka ndihuta. Again, I didn't Mikash. Kuri Mikashi. Ko wihuse no. Jewe nyene burya nariko ndarengana nase nyene kugenda nk'umurotsi. Murabona wari kwicara nkana kimwe. Wicarana na mutama wa. Burya abagore bo mu nzu. Yatari. Abagore bo mu nzu yatari sa. Sino gusomya nawe ngo ugire utuberebe. Kare ndaguhekeye. Cyobuza murani wesha nyamanini weshe. Cyangwa umenje kwikurira bye ipuzu. Cyobuza murani wesha. Urakoze no kunzirira. Kari fashe nikabitwenge. Ça va. Oyo. Ça va bébé Kate. Girane cyane. Inkandi. Yo, kurira ni Yo ngene sanze mwibaniye neza mwakira abashitsi. Abashitsi we. Beka harya. Tumugira twose mwibaza ko nta telefone. Iyo telefone yawe. Niyo. Aho naza nta mwana naje nzanye. Rero nije nabyaye. Yego twamubyaranye twese. Kabundi wari muri ibi. Wari muri ibi? Itsi message uwo ari kurandikira nini? None bonani. None kabundi nawe ufise ingeso nkiyi. Wowe areka gufuta. Ufise ingeso nkiyi? Netakubaza ari umugore akira mu telefone muganga. Ubwo yaburiwe. Muputse ngo Usha inzoga ngure ngene ntayimazi. yinywe. Wakanywa kavyi. Washanowe. Waje kunsamburira uko nguje kundamutsa. Ako gakorogoshwe. Yene yanga. Ibihumbi bitano bitaro mwibarabara. Isese wayikura. Uraho ngo je ko baby. Nere umwana wacu. Bavumenye telefone. Nere umwana. Ngo mwahi. Cyo kiraraso. Menga sinzi ubwo katuruka. Nje ntasone shira nkana kiri cyangwa.
icara ha. Il est strictement interdit de me toucher. Je urazi ko mugenzi wawe icara ha ndakwere. Icara nakwico nashaka kukwere. Nabibonye. Icara ndakubwire nyumva icara ndagusaba. Ndabwire rero. Ganira n'umugabo wawe. Umugabo waje anzi kubera wewe. Sibyo? Yansabye nimero. Netumenye icyo sengera nimba usengera icyo sengera. Niba uticaye uriko urasengera ubwoko bwawe. Umugabo yansabye nimero. Urukirara. Nashatse kubikora mu maso yawe ubibone. Kugira ngo yabikorera azomera. Gusa umenye ko je ntugucamo na rimwe. Hama mugende muyaga ingene bubaka urugo. Niba ari amakosa ufise ubu Yesu Kristo ari amakosa yiwe Yesu Kristo amurugo rwanyurana kandi nejo bundi mbere urugo rukomeza yisenga. Iyo nshaka kubikora namaye nimero tabizi twasohotse twakoze byose ariko nashatse ndabikwereke mu maso yawe nejo umenye nk'umugore ukwiye gusuka mu gasenga urugo rwawe. Hama je chanzanye yari wewe urugo rwanyisindimo kugira ngo ubone ko ntari mu Hano nubwo naho nuyifuta wayisigarana umutima wawe urinze utuma ubimbisha ukabimbiye yigumane ntaco ariko umugera no kukindi kintu cakamara ariko nawe abyumve sishatse kumusambura mu muryango ariko afate responsibility z'urugo. Kubona nitwaye nk'uko imbere ya none twari mu nzu ndagusabye imbabazi.